Uyu mugabo yari intwari, umugabo yatanga morale ku rugamba, umugabo yashikanye umugambwe wa CNDD-FDD ku bintu bikomeye cyane, ariko ubu akaba yarazimanganye burundu. Ubu benshi bakibaza nimba yarapfuye canke iyo bakiri muzima. Hari mu 2005 uko niko yazanye na bagenzi we bavuye mu gihugu ca Tanzania hari Arusha, nyuma yo gusinya amasezerano yo guhagarika intambara burundu, maze bitegurira amatora y'umwaka wa 2005. Iyo tuvuga amateka y'u Burundi ntidushobora kwibagira abagabo n'abagore bagize umutima ukomeye wo guhagarara ku byo bemera, bagwanira igihugu cyabo naho byaba bisaba kwitanga cyane. Hari amazina yaza imbere y'ayandi, rimwe muri ayo ni izina rya Hussein Rajab, riravugwa cyane nk'izina ry'umuntu yagaragaje ubutwari, ukwihangana no kudatinya kuvugira abo yumva ko agirwe guserukira. Rajab yamenyekanye nk'umunyepolitike, atari umuntu wo kugendera ku bwoba, ariko ari umuntu yahagaze ku ngingo ziwe n'igihe byaba bikomeye cyane. Ubutwari bwiwe bwagaragaye mu buryo bw'inagwana ivyumviro vyiwe, yizera ko igihugu gikwiye kuyoborwa n'afise umutima wo gukorera, atagomba kandi atakwikunda. Uyu munsi rero iyo tuvuga ubutwari no kudacika intege mu vya politike, benshi yibuka ingendo no kwihangana kwa Hussein Rajab nk'umuntu yamye yitanga mu kubaka amateka y'igihugu cyacu. Bikatwibutsa ko igihugu gikomeye cyo ko nta afise umutima wo gukorera, atagomba kandi atakwikunda. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe Hussein Rajab ninde, mbego bari hehe, yinje muri politike gute. Amakuru avuga yuko yatorotse ibohero rya Mpimba mu 2015, ahandi akavuga ko yari ku mugaragaro kubera ingo cy'umukuru w'igihugu mu 2019. Byagenze gute? Life story, inkuru ubuzima n'amateka. Akaba ari rya mbere kuri subscribe, dukomeze. Benshi mu Burundi na cyane cyane mu ndongozi, amateka yabo atangurira hamwe. Uburundi buri mu bikomeye cyane vya politiki, intambara n'amacakubiri y'amoko. Hussein Rajab yavukiye mu gihugu cy'u Burundi hari mu mwaka wa 1966. Avuka nk'abandi bana bose basanzwe mu muryango w'abayisilamu, ariko kubera ibihe Uburundi bari mu bigoye cyane, ibihe by'intambara, inzira bari zibiri. Iyo umwana bari ko arakura, warahunga cyangwa ukinjira mu gisirikare. Mu gihe cy'intambara yo mu Burundi hari mu mwaka wa 1990, Hussein Rajab yabiri mu bantu bari hafi cyane y'umugwi w'abagwanyi ba CNDD-FDD, umugwi wagwanye ubutegetsi bw'ico gihe. Mu mwaka wa 2005 nyuma y'amasezerano y'amahoro, CNDD-FDD yatsinze amatora, maze Pierre Nkurunziza aba perezida w'u Burundi. Muri ico gihe nyene Hussein Rajab acumwe mu banyepolitiki bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hussein Rajab nk'umuherekanye ubutwari ku rugamba, umugambwe wa CNDD-FDD kwimara gutsinda amatora, yaciye umukuru w'umugambwe Secrétaire Général du Parti CNDD-FDD. Hussein Rajab yabaye mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane muri ico gihe muri politike y'u Burundi. Ariko imyaka yagenda irashira, niko hatanguye kubona kutumvikana hagati yiwe n'abandi banyepolitiki bari mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Kumara imyaka irenga 10 mu ishamba, baraza mu butegetsi. Amaze imyaka 2 gusa mu butegetsi, hageze ko atangura gususuruka. Ahazwa mu mwaka wa 2007, Hussein Rajab yarafashwe n'inzego z'umutekano, yihagirizwa icyaha cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Inyuma y'igihe gito cyane, sentare yamuciriye urubanza gufunga imyaka 13. Iyo vyatumye ubuzima bw'iwe bwa politike buhagarara, maze aja gufungwa mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Imyaka irenga ndwi ari mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Mu mwaka wa 2015 hasohoka amakuru atangaje cyane kandi ateye ubwoba. Mu gihe Burundi bwo kuburaca mu bitoroshye vya politike, tuvuga imyerekano n'ibindi, hasohotse inkuru ivuga yuko Hussein Rajab atorotse ibohero rikuru rya Mpimba abifashijwemwo Godefroid Niyombare wari batwara iperereza ry'ico gihe. Leta y'u Burundi yarihakanye cyangwa ngo yemere itoroka ry'uwo munyoro yarakomeye cyane, umunyepolitike Hussein Rajab yabitangajwe yuko yamaze gutoroka mu mwaka wa 2015. Hakaba hari n'amakuru avuga ko Hussein Rajab ubwo nyene yaciye afata inzira mujana mu buhungiro, arahunga ava mu gihugu cy'u Burundi.
Mu mwaka wa 2019 hatangajwe ko abanyororo bamwe bamwe bashobora kurekwa kubera umuco mukuru w'igihugu. Mu biganiro vya politike izina rya Hussein Rajab yaravuzwe mu bantu bashobora kuba bari kugwa. Navyo bikaba vyongeje impari kuri bamwe bavuga ngo yaratorotse abantu cyari mu gasho, ariko nta cyabona kimwe kigeze kija habona cyuko ariko ku mugaragaro. Ibibazo bitangura kugwira abana bandi bibaza ati Hussein Rajab ari hehe, yaratorotse ariko ku mugaragaro bimeze gute? Umukurambere umwe niwe yavuze ati politike ni umwana w'ubundi, uri kubaho neza utekanye, uje kuri ya politike uberabe nk'utabibona wakira ibibaye. Uro nawe wakwibaza ati mbe Hussein Rajab ari hehe, yarapfuye cyangwa ni muzima? Kugeza uno munsi aho Hussein Rajab ari bivugwa cyane mu makuru. Hari abavuga ko ashobora kuba ari mu mahanga, hari abandi bavuga ko ashobora kuba yahisemo kuba kure y'amaso ya politike, hari abandi bavuga ko ashobora kuba yarishwe. Ariko kuri uno munsi ibicangwe n'ahari icyakora rizigeze bishwa kuja ku mugaragaro. Inkuru ya Hussein Rajab ni imwe mu nkuru zidasanzwe cyane mu mateka ya politike y'u Burundi, kuva ku bubasha bukomeye muri politike gushaka gufungwa n'amakuru yitoroka, ubuzima bwe budasanzwe bw'ibanga, eka n'ibintu byinshi bitangaje kuri we. None wowe ubona Hussein Rajab ashobora kuba ari uno munsi? Andika icyumviro cyawe hasi kandi wagikora subscribe. Live story, inkuru, ubuzima n'amateka.